uno musi kuri wa gatandatu igenekerezo rya 10/0 umwaka wa 2026 turamutse mu gisirikare dukoresha ibibazo by'ubwenge bigizwe n'ibiharuro n'igifaransa kubifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi urwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi mu muce w'ibisongerezi by'intwazangabo mu ntwaramiheto. Ico kibazo rero gitunganijwe mu gihugu cyose mu ntara uko ari zitanu zigize igihugu cacu, kiriko kirakogwa kigakorerwa mu bice 18 bigize ahanini aho biyandikishirije, ariko tukaja dutora ahantu hagutse bashobora kuronka aho bakorera ico kibazo. Twagombye rero kubapfunyiriza urugendo kugira ngo dufate intara za kera aho bashobora guhurira, kuko murazi yuko kwiyunguruza bigoye. Rero twashatse kuborohereza kugira ngo abifuza bose kuja muri urwo rwego bashobore gukora ico kibazo. Bose hamwe nibitaba nk'uko biyandikishije bararenga gato 2,000, kandi kuri urwo rwego akaba ari igitigiri ciza cane. Ntituzofata bose mugabo nitwamara gukosora tukabona umwimbi ngene banditse niho umuntu azoheva akamenya igitigiri afata, ariko muri abo tuzoronka abo dukeneye. Aha ntibiteba uno munsi bahejeje gukora, no kuvuga mu ntara zose baca barara bamanukanye ibibazo birare aho bitegerezwa kuja, hama ku munsi wa mbere hazoca hatangura ikosorwa, no ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu begeranye, ku munsi wa kane no ku wa gatanu bazoba bahejeje gushira amanota ahatezwa kuja. Hanyuma iyo ndwi izohera bahejeje gukosora, bahejeje no kumenya amanota baronse, hama bace babirungika mu ntara bagiye no gukoresha ikibazo cyo kwinonora imitsi nko mu ndwi zibiri. Umwe rero azoca aronka n'umwanya ukumenya amanota yaronse mu biharuro no mu gifaransa, hanyuma no kwinonora imitsi amanota bazoca bayaronkeraho nyene, bace bateranya, umwe wese azogenda amenye amanota afise yose hamwe. Kubu bari 99 hamaze gushika 94, hariho batanu batarashika ntawuzi ko babivuyemo, mugabo ni nabo ngaha muri aya makomine uko ari 3. Turarindiriye nibaza barakora, batevye naho nta kundi abo barakwiye. Bazobanza gukora ikibazo cyo kwinonera imitsi uwo munsi, hama bahejeje gukora ico kibazo bace babereka amanota baronse mu biharuro no mu gifaransa, bace bateranya. Ari ufise ico abaza, kuko bazobereka n'ingene bari kwishura, aca barizaho, hanyuma ari wo bakosora bagasubira mu gukosora, bakazoca basubira kurungika mu nyuma amanota ntabanduka.